Turaguhaye kaze kuri K9 TV, turaguhaye kaze kuri 90 TV online, turaboneka kuri YouTube kuri K90 TV, turaboneka kandi kuri page yacu ya Facebook Kwizera 90 TV. Turaguhaye kaze mu kiganiro cy'uno munsi, turaguhaye kaze mu mwaka w'2022 uzokubere umwaka w'inyishu, uzokubere umwaka w'imigisha. Dutangura umwaka w'2021 nta numwe yarazi yuko tuzoshika mu uyu mwaka tugihumeka. Ibyavugwa byari byinshi, ingwara ziteye ubwoba, eka imihingure yariyo yose, umwe wese aho yarari yagarafite ubwoba avuga ati uyu mwaka sinzowarangiza amahoro, ariko kubw'ubuntu bw'Imana twawaragije amahoro. Nibyo gushimira Imana kubera hariho benshi bitavye Imana, eka hariho na benshi bagize ibibazo, bagira ibyago, babura n'ababo, ariko Imana ntikora ikosa. Imana iravuga ati jewe uhoraho sinkora ikosa, kuko Imana ariyo itanga kandi ariyo itwara. Kuba tugeze mu iki gihe tukiri bazima nibyo gushimira Imana. Dusomye hariya muri Matayo 6 ku murongo 11, aho Yesu yariko arigisha gusenga abantu mu isengesho rya Data wa twese. Haravuga ati uduhe ibyo kurya dukwiranye n'uyu munsi. Abenshi barashobora kwiyumvira ati mbega kweke yavuze iri jambo, mbega yavuze iri jambo kuko izi yuko ejo tuzoba tutakiriho. Ushobora kwiyumvira ati mbega ejo nzoba napfuye cyangwa nzoba nkiri muzima. Ariko Imana yavuze kwiri jambo kubera ejo, ibyejo bimenya Imana. Kuba uno munsi uri muzima, urabizi ko uno munsi uri muzima, ariko ejo ntuzi aho uzoburi, kandi ejo ibyejo ntavyozi. Nico gituma kenshi mu buzima turamenya iyo twavuye, ariko ntitumenya iyo turiko turaje. No kwiragiza Imana muri byose kugira ngo Imana ibandanye kuba hamwe natwe, no kwiragiza Imana mu bikorwa byose, nkuko hariya mu Migani 16 ku murongo wa 3 bivuga ati wiragize uhoraho ibikorwa byawe byose, ubiragize uhoraho kugira imigisha yawe ikomere. Ubwo niwiragiza uhoraho, imigisha yawe izoba hafi, imigisha yawe izokomera. Kwiragiza Imana uhoraho ntabwo ari gukora ibyaha bitandukanye, ntabwo ari gusuzugura abavyeyi, eka ni kugenda mu nzira Imana ikunda. Turabizi biratugora, ugasanga twaciye mu bitandukanye ka bituma ducumura kuhoraho, ariko twibuke kwiyeza buri kanya. Twavuye mu makamba atandukanye, muzamutabira, muyovozi, turava muzanduta rukore, turava muzakarago, turava muzarukore, eka n'andi makamba atandukanye, ariko ntabwo twari tuzi yuko tuzoshika iki gihe tukiri bazima. Ivyejo bimenya Imana, ivyejo tubiragiza Imana, niyo imenya aho tuzoba tugeze. Tukwifurije umwaka mwiza mu mwaka wa 2022 w'ibihumbi 2022, ukubere uw'amata n'ubuki nkuko abarundi babivuze, ukubere uwe inyishu y'ibibazo byawe byose, eka ukubere uwo gutera imbere. Turagushimira wewe wamudukurikira kuri K90 TV, bandanya ugira share ku bantu batandukanye kugira ngo TV yacu ishobore gushika kure. Tukwifurije umunsi mwiza, tukwifurije ibikorwa byiza,
ubiragiza Imana nk'uko twabibonye hariya mu Migani 3. Tugushimire rero washe kudukurikirana mu kanya gatoyi, eka ubandanye kureranirwa mu byanyu no mu banyu, mugire umunsi mwiza. Amen.